uko nari meze ubwa mbere nkuko navyiganye hatanguye afata iryinyo rimwe rishikura inyama kanine ibyena rirahengama rihengamye bicarijana n'umubangabanga wose uko niyumva ubu nta by'imisonga kandi n'ububabare bwaragabanutse none nta n'ububabare numva nuko biguma gusa nivyo bitarakira gusa umuntu afise ibibazo yoshobora gutakamba kuko nta muntu akatarapfa hariho abarundi burya bose si babi hariho beza ngoma ubwa mbere nshimire papa na mama banyibarutse nkongera nkashimira Mashata Jise ari muri RDC nkongera nkashimira nabangana Lieve niwe ampaye indaro amezi ashika kurani nkongera nkashimira Ecobus TV nkongera nkashimira abari muri Australia nkashimira neza na neza bivuye ku mutima umwige marama ari muri Amerika yandihiye ibitaro ego akongera kama nayiti karonsi uzamuhira turabaramukije abakunzi ba Ecobus TV amakuru yanyu meze neza murakomeye kuri micro muri kumwe na Tamaranton uno munsi dufite umunezero mwinshi mava mwibaza ikituma tunezera ati kubera iki tunezerewe tubafashe mu minezerano natwe ko niyo birera avuga ati aho umuntu anezerewe unezeranye nawe ubabarane nawe ariko no musike tugiye n'umunezero tubingiye mudufashe kunezerwa kandi kugira ngo muze murakomeza kubana mu bihe byacu tuba turimwo mugire subscribe like share kugira ngo natwe tuze turamenya amakuru yanyu tumenye ko merewe tumenye ibihe murimo kugira ngo tubafashe kuba muri ibyo bihe byanyu murimo mugire comments mwandike gusaho hepfo mutubwira ibihe byanyu murimo natwe turabafasha kunezerwa nimba buba munezerewe canke mubabaye rero muri baza ati mbe niki banezerera aba bantu banezerejwe nibiki mumvirize kugeza aho turangiriza muramenya niki cyaturengereje turi kumwe n'umuntu twigeze kuba turi kumwe ngira muravyo haruguru gato ya muca mubimenya muca mumubona rero guturaje dufishimwe rindi tuje gushimira Imana n'ibindi byinshi muravyumva kaze mutwumvirize mwumvirize uwo muntu tuvugane nawe turakuramukije naramuse amakuru y'imisi umerewe gute ndashima mbonye bukeye ushobora kwidondora ku bantu batari bwakubone batari bwakumve bibwire we urinde je nitwa Nijimbere Elifaze nkamvuka mu ntara ya Ruyigi commune Bweru zone Busoro umutumba Igasenyi bakunzi mwamumvise ngo ni Elifaze twarigeze kuba turi kumwe nawe twarigeze kuza ngaha turi kumwe tuje kumuraba hantu nyene turi hehe mu gihoshani bita mu Gisandema ubu niho turi twarigeze kuza tuje kuraba Elifaze yarafise ikibazo none ubu tugarutse kandi kumuraba Elifaze igihe twaza kuraba mbe hari warufite ikibazo nyabaki igihe mwaza kundaba nari mfise ikivyimba mu kanwa none ubu merewe gute dushaka kumenya ukuntu merewe dushaka kumenya uko wabandanije dushaka kumenya ukuri ubu komeza ubu baramvuye ubu mfise ibiguma gusa mu kanwa nivyo bitaruma twiri ukuntu byagenze ko duheruka ngaha tumenye neza na neza wari wabuze uburyo bwo kwivuza wamenga urihebuye ntiwabona uko vyogenda wotubwira uko byagenze kugira ngo wivuze uvugwe uko byagenze ubwa mbere honyine ndashimira umuganga Mashata ari muri RDC nkongera nkashimira papa na mama bamvyaye na mwene wacu nkongera nkashimira kandi na Ecobus TV abo nizo elema za mbere zatanguye kumfasha kwera ego kugira mvuge okay urakoze cyane gushimira abo bantu ndibaza aho bari buri muntu wese yiyumvise none byaciye bigenda gute abo bantu bagufashije byagenze gute mbega abantu bahojanye kwa muganga ukungene nagiye kwa muganga hamanje haboneka amahera yo muhira niyo twamanje kugirisha scanner umuntu abandanya dodora haca haboneka abandi bakoze b'Imana bari muri Amerika Viviane na Jetiri baca barafunda igroupe yo kumfashirizamo hamaca ndatanga amarimikashi amafaranga yageraza buke hama niho Ecobus TV yaza kumgendera mu Gisandema baramfata utu image hama baca baradushira kuri YouTube ego candaronka abantu ba nyakurari beshi aho mu mahanga murumva ko dufite igituma cyo gushima kinini cyane yarafise ikibazo yarafise ubugwayi ariko kubw'ibikorwa byakozwe n'abantu benshi batandukanye Elifaze yaravuwe ubu
akaba ari hanenge tumubaze ko yiyumva uko amerewe bivanye nuko yari amerewe kare mbego tubwira umerewe gute ubumva gute umaze kuba ugiye kuvugwa byagenze gute ubu wotubwira uko wiyumva uko niyumva ubu nta by'imisonga kandi n'ububabare bwaragabanutse none nta n'ububabare numva nuko biguma gusa nivyo bitarakira gusa ubu urashobora gufungura none ko uvuga umeze oya gufungura ntiharagera mfungura utuntu tworoshe umuga birasumba hahandi bwa mbere ariko ubu urumva ko mu minsi iza n'ivyo biguma birangiye uzoba umeze neza ego ivyo biguma birangiye ndibaza nta yindi ngaruka mbiro subira kuza ndavyibaza Elifaze irakoze cyane ndibaza abantu bariko baradukurikirana mwavyumvise Elifaze yarafise ikibazo muri uzaho haruguru hariho video twaje gukorana nawe akigwaye akimerewe nabi muravye gusa murabona ko ataramerewe neza ariko umuciye muramukaje muraba ukomeze no munsi ni ibintu byo gushimira Imana tubishimira Imana cyane tugashimira n'ababikoze mbe Elifaze ni kahe kantu wobwira abantu bose bakwitayeho abantu bose bakumvirije abantu bose bagize icyo bakoze kugira ngo umere kumerewe uno munsi je nta kintu mfise no bashimira nuko Imana yo bakomeza ikabahamagara meza ego uko bamfashije nabo bagafasha n'abandi ego wobwiri nike kindi kintu wobwira abandi bantu bafise kibazo nkakijya bari ufise kugira ngo nabo bokora iki canke ni kahe kajambo wobabarira kuko bafise ibibazo baracariho kandi ni benshi umuntu afise ibibazo yoshobora gutakamba kuko nta muntu ataka akatarapfa hariho abarundi burya bose si babi hariho beza bafise umutima w'urukundo wo gufasha nk'abanshitseko abantu bose bakubagira icyo bakora ngoma bwa mbere nshimire papa na mama banyibarutse nkongera nkashimira Mashata Jise ari muri RDC nkongera nkashimira ntabangana Ryeve niwe amaye indaro amezi ashika kurani nkongera nkashimira Ecobus TV nkongera nkashimira abari muri Australia nkashimira neza na neza bivuye ku mutima umwige marama ari muri Amerika yandihiye ibitaro ego akongera kama nayiti karonse bizamuhira murakoze cyane bakunze murumva ko abantu bafite imitima yo gufasha bakiriho murumva ko abantu bafasha bariho turashimiye natwe cyane nkayikubasi turashimiye wowe wese yagize cyakoze kubwa Elifaze mu masengesho mu kugira mu kigiye cyakoze mu buryo no mu zindi nzira zitandukanye yagira icyo aricyo cyose yakoze kubwa Elifaze turamushimiye cyane Imana imuhezagire mwongere umugisha kandi muzamuko igihe twaheruka ngaha wari watweretse uko wari umerewe turavye vraiment wari umerewe nabi ariko ubu urashima Imana ko wakize mbego twereka ubu naho uhameze gute haha niba twereka wa munsi muheruka hari ikintu kivimvye cyane mu kanwa ariko ubu nta na kimwe kikiriyo ubu kijya kintu cyakivimvye baragikuyeho baragita bakatiye uyu mubangabanga munsi ngaha y'ugutwi barakita kubera umubangabanga wari wononekaye bakase umubangabanga canke bakase aho ku mubangabanga nyine bakase umubangabanga wari utanguye kubora bakase uruhande rwari utanguye kubora barakuramo kugira ntirubandanye ruja mu mutwe ariko umubangabanga uriho ntibakuye oya barajaniranije n'amenyo ane urumva ubu hari amenyo ane utafise n'umubangabanga ntawo mfise none byagenze gute utubwire ukuntu byagenze kugira ngo mpaka hagereho babikurayo byose ku mubangabanga babikurayo uherutse twababwira yuko baduciye umuriyoni wa kosyo turaburiha tuburishe turagenda muri kira turababwira ati nimutuvure turafise make yabaranka base umuntu aturasubira aha mu gisande mafanta abangana Ryeve kugira tuyakwitse tukiye yarondera hacaboneka umupasiteri wo mu Kanyosha acara ndungikitete kuri WhatsApp ndarisoma acasanga ni bitaro bishasha biri mu Kinanira byitwa Tanganyika Care Polyclinique aciragenda kumbariza ambarije acasanga bomvura ndagenda turariha turishe kosiyo bacatubwira kugira we uvugwe uzotanga imiliyoni 2.5 pasiteri Diodone avyumvise acavuga ati ayo mahera nta ngorane mwene mucire kuri rendez-vous baca baranshira kuri rendez-vous banshizeko barambwira ati byose nzane niteguye ndashikayo nshitseyo abaganga baca bambwira ati tora chambre uzoraremo ejo buca tugukora uca bankora buraca haca haza umuganga arambwira ati musore we ntigikunda yuko tuguvura kuko wari icuma we kikibura ndavuga ati nene ibiki ati we tama katukirose aho ndagaruka
niho naca nterefona umuganga acambwira ati wewe rindira ibyawe ntibiratungana kubera nanje mbabaye sinagumye ngaha muri sande maparigeze twaciye tugenda kwa muganga turamwiganira ingene bimeze hamwe naca kuti mbo ni ibintu bisanzwe wegenda muri cyambe ejo niho turohera ko kuvura baca baramvura ubu ndashimira Imana pe ntaby'imisonga. Urakoze cyane kutubwira uko byagenze. Urumva wari wamanje uragenda kwanza hama mu nyuma wongera urataha canke? Nari nagiye mu nyuma hanyuma nongera nsubira ibugira kabiri. Yego. Bari uvuze ngo bari babuze hari icuma bari babuze cyari cuma nyabaki? Icuma bitango prothèse donc bagikura muri Kenya. Kubera ubu babara mfise naciye mvuga ati murinda ikintu cy'icuma je sinoshika kuko cyaguma kivyimba gitera kuja mu guca. Nko ku bantu batari bahari batabonye ivya mbere canke batigeze bakubona ko wari umere bwa mbere wo babwira uko wari umeze uko byari bimeze wabwire washyirize ku mayange uko wari umerewe. Uko nari meze ubwa mbere nkuko navyiganye hatanguye afata iryinyo rimwe irishikura inyama kanine ibyena irahengama rihengamye bicarijana n'umubangabanga wose barambucanze kujombora muri rwakarede barambura henura ntaginya rimwe na rimwe nta n'umwe gifite yarakubiyemo hama muri rwakarede barambura 2016 kica kiragaruka cangaruka ngaho Bujumbura kugira ndabe ko osura kumvura. Ubibutse ububwire ukuntu wari umere warafungura gute ubari wari ufise byari bimeze gute? Aya sinafungura kuko amenyo yose yari mu kirere igufa ryose ryari ryaboze. None wari ubaye kutudafungura? Mu mperuka mcyo ndafyondo utwo kurya nk'ubuyi ego. Amba mu gufungura warafyendo bagucyondera utwo kurya ukatugira nk'ubuyi wakoresha kunywa? Ni kunywa mu bisanzwe ntibyari byo kurya kuko sinacura guhekenya. None ubu watanguye gufungura cyangwa n'ubu urindiye umanzikire kugira ngo ushobore gufungura neza? Ubu sindafungura neza gusa ubu nkoresha akantu ko kuyongobya gusa. Urakoze cyane ndashaka rero tubwire abantu bakurikirana Basi TV ugomba wabwira akajambo nyabaki abantu bariko barakumviriza bakumvirije bwa mbere bariko barakumviriza no munsi ninge nirihe jambo bababwira? Asha je ndabatumira gose gukurikirana ibiganiro vya Basi TV kabisa yaranzuye kweri nadugije ukuboko hejuru ngomba ntwagwe hama abarundi n'abarundi kazi baramfata ukuboko baranzamura kweri. Ndashimira Basi TV kweri. Murakoze cyane bakunzi bacu mudukurikirana ku mwanya ndibaze mwamwumvirije Elifazi byavuze mwumvije ko twaganiriye ukeneye kumenya byinshi kuri we ivyahambere aho haruguru ashobora kubibona nkuko nariko ndababwira. Murakoze cyane.